wobabwira iki? Icambere no babwira ni cuko ngaha mu Burundi hariho abantu bakora ibintu vyiza kuko abantu benshi bakunda gutinya ngo yose vyiza ntibikomeye hariho abantu vy'ukuri bakora ibintu vyiza nka twebwe amasandali yacu no kuvuga amasandali twatanguye gukora muri 2021 n'ubu ndacayafise aracakomeye na yantu ushobora gukoresha umwanya wari we wose hama ikindi nobwira nk'impanuro ku bantu batinya kwambara canke badakunda kwambara ivy'Uburundi ni cuko no bibutsa yuko iyo bariko baragura ikintu baba bariko barateza imbere umuntu kuko none twoguma duteza imbere abo hanze tukibagira guteza imbere twebwe nyene abarundi bashobora gufasha iterambere ry'igihugu cacu canke guterera mu makori kugira ngo Uburundi bwacu. Yes, ini Marengo Media nko mubibona imbere za kamera zanyu turi kumwe n'abigeme beza babiri ni Riese ndetse na Joanise. Je ngunda kumwita Joanna. Joanise ndakuramukije. Ndabaramukije cyane. Meze neza. Ego ni muraberewe imbere yanyu hasa neza. Murakoze. Ndabona ari Riese na arafise inyota yo kuvuga. Riese ni sawa? Na mahoro ni sawa. Meze neza. Ego me. Hari inyuma ndabona innovation please niki. Innovation plus nishira hamwe rirondera iterambere ry'abigeme tubicishije mu bikorwa byo guhingura ibikoreshejwe amaboko amashakoshi ibirato amahereni tugakora n'ibikorwa byo gufasha mu mamanza ibyo benshi bakunda kwita akuki amagaba ubukaze kwa mutama tukaba dutanga n'inyigisho rero kubigeme inyigisho zo kubigisha ibijanye n'iterambere kurondera ubutunzi entrepreneur n'ibindi byo gukingira ibidukikije. Mwabitanguye ryari? Innovation plus yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2021 2021 tukaba twatanguye turabigeme bake 8 gusa ariko ubu tukaba tugeze ku bigeme 50. Abigeme 50 kandi muri abo bose harimo n'abamaze kubaka izabo hariho n'abandi batarashika kubaka izabo. Nindaritwara ni jewe. Wewe ufisemwa abo batsizabo wewe uzokubaka ryari? Je ndibaza ko mu myaka iri imbere nzobiraho. Nka 2040 nawe urukundo waruhaye mwiyo vision ya 2040. Oya muri iyo myaka nzobamaze kubayemeje. Nzoba nararenze. Yes, kuba uri muri innovation please harakunguko kuri wewe? Ego hari akunguko kanini cyane kuko nahuye n'abandi bigeme bafise impano zitandukanye. Narahigiye byinshi ibyo nzi narabigishije nanje ibyo bazi barabinyigisha si ibyo gusa hariyo nakunguko ka mani ivyunguka ivyunguka biriyo gose uno musi bino bintu musanzwe mukora ari vyakora vyonyene muba mu gisagara ca Bujumbura sivyo uba muri quartier ba muri quartier Mutangano nawe mba mu Gihosha ibi uravyahuba vyotungisha umuntu vyo mubeshaho ngahe Bujumbura ibi mukora vyo mubeshaho ari vyakora ego me vyo mubeshaho musanzwe mukorera he dukorera muri ville muri immeuble yabonesha 2e étage nibi mukora cyangwa n'ibindi mutazanye ngaho no musi oya hari ibindi tutazanye ibi twabizanye kubera ari muri exposition gusa sino ku biro hari ibindi byinshi kuba batubwiye ko hari abigeme 50 abigeme gusa muga ndetse nabo batsizabo nta mukitsina gabo kirimwo bivuze ngo ivyo mukora vyose ni vy'abakenyezi gusa abagabo ni barimo. Ego impamvu twabigize gutyo ni kubera ko tuzi yuko ivyo gukora ivy'abagore dusanzwe tubishoboye kandi ugiye kuraba nk'umuntu abashaka kuinjiza uburyo turazi yuko abigeme nibo bagura cyane abigeme nibo bagura cyane gose kurusha abagabo kuko umugore umweretse agaherena agasanga ni keza atera akagura ikirato gutyo ariko ugiye kuraba abagabo umengo rimwe na rimwe bagura kuri programme. Ego no musi tubasanze nga habera iki kuko n'abariko barumva amajwi barumva umuziki habera iki ngaho no musi turi kuri Donatus Center habera iki no musi ko tubasanze nga kuri uno munsi niho projet yitwa Pasake iri finance na Union Européenne iza kugira clôture yayo rero twebwe badutumiye nka bamwe muri bo
bashoboye kubenefisia ku byo pasake yashoboye gutanga cyane cyane inyigisho kumenyekanisha ibyacu no kutwungura ubumenyi ego ivyo muhinguramwo ndabona uturato udusakoshi utuntu twinshi mubikura he mubikura ivyo guhinguramwo bino muhingura dukora recyclage ni ibintu tugenda nk'amapine batagikoresha ibitenge nyene bijya byasigaye ku batayeri egome wavuze ati ibi mukora vyobeshaho umuntu ndetse no mu gisagara muri abajene mwagiye hamwe kugira ngo mushobore kwiyungunganya kwikorera imigambi y'iwanyu mbega nakaye kamo mwotera urundi gwaruka nka mwebwe rukura amaboko mu mpuzu nago ruje kukwivira ukore icambere nk'impanuro ku bandi bajene cyane impanuro zacu turazirabisha kubigeme twifuza yuko boraba impano yose bazi ico kintu cyose bazi gukora nibagikore mugabo bagicisha amafaranga nukuvuga ngo uzi gukora amahereni yakore neza hama yindi mpanuro twotanga ni yuko abantu twokunda kuraba abandi iyo bariko baraja tukaraba kuri YouTube tukagenda kuri Facebook canke ku ma Instagram tukaraba abandi ba entrepreneur bariko bakora iki kugira ngo natwe canke nabo bashobore kuyinspira kuri vyo abandi bariko barakora sinivyo gusa yindi mpanuro notanga ni yuko abajene benshi turatinya gushiramwo amafaranga mu vyo dushaka gukora ugasanga umujene arafise iciyumviro arafise na prototype mugabo yatinye kugerageza kubera ko yibaza ko ari uwundi muntu azoza gushiramwo amahera nk'umutahe mu vyiwe nibaza ko ari twebwe twotangura ayo make nyene dufise tukayakoresha ari 10,000 ari 5,000 tukayashiramo murigeze kuri 50 mwatanguye muri bangahe twatanguye turi 8 mwatanguje umutahe wangahe twatanguje umutahe wa 15,000 uko twari 8 donc yose hamwe yari nka 105,000 ibihumbi ijana canke ibihumbi ijana mu gifaransa 5,000 niyo mwatanguje no munsi umuliyoni ntiwo bafunga oya nta na gato zibiri nizo bafunga nta na gato ivyunguka biriyo basha legene nimuze mukore yes uno munsi umuntu abikeneye ari hagati mu gihugu arashobora kuronka ivyo musanzwe mukora atari ngaye Bujumbura ashobora kubasanga aho mukorera umuntu ari hagati mu gihugu birashoboka ko yoronka ivyo dukora kubera ubu buhinga bwarateye imbere iyo twandikira turakoresha ama réseaux sociaux atandukanye zitwa gute rero hariho turafise Facebook turafise Instagram turafise LinkedIn turafise na Twitter mwitwa gute hose ni innovation plus murishura ama message cyane gose atangura gire follow na share cyane batangura ego none nkaje nkaho no munsi nogura nk'iki mwonyambikiki for example hariyo ubusandale cyangwa ukagurira sheri wawe ishako nawe mfise ariko muganda mufise na ndave dushwana no mushira nk'utuhere oya je aturemera anye kuri televiziyo oya nuko mvuga twiwanje gusa turese awo ngurira canke nkaje ubwiwanje naje ngaha twebwe twaje na cameraman muri marengo tugiye dutwaranye iki uzo ku maboko abahungu yego numva ari sawa nibaza ko tugiye dutwaranye kwambara novuga ngo ibintu bikorewe iwacu nakarusha ko ari abantu bumva umengo bo kwambara ry'ama marke za Nike zandi za Gucci zande kuba umuntu kuba abarundi bataruguru novuga ngo batarugurukirwa bataratomokerwa ko bo kwambara bikorewe ngayi iwacu wo babwira iki icambere no babwira ni cuko ngaha mu Burundi hariho abantu bakora ibintu vyiza kuko abantu benshi bakunda gutinya ngo yose vyiza ntibikomeye ngariho abantu by'ukuri bakora ibintu vyiza nka twebwe amasandali yacu no kuvuga amasandali twatanguye gukora muri 2021 n'ubu ndacayafise aracakomeye na yantu ushobora gukoresha umwanya wari we wose hama ikindi nobwira nk'impanuro ku bantu tinya kwambara canke badakunda kwambara ivy'Uburundi ni cuko no bibutsa yuko iyo bariko baragura ikintu baba bariko barateza imbere umuntu kuko none twoguma duteza imbere abo hanze tukibagira guteza imbere twebwe nyene abarundi bashobora gufasha iterambere ry'igihugu cacu canke guterera mu makori kugira ngo Uburundi bwacu bushobore kumera neza aho butsamera ntiyotakara
oya oya dufise ibintu vyiza kandi bikomeye na cane cane yuko twebwe ivyo dukora vyose bivana n'ico umukiriya ashaka. Urashobora kuza ukagira commande yawe. Nize ntambamye rero muhura nazo mwakano kazi kanya musanzwe mukora ndetse nagikane mubona saba na leta. Intambamyi za mbere dukunda guhura nazo nizo kubura ibintu vyiza twifuza nkuko mubibona twebwe tugira recyclage cane cane textile y'ibitenge rero kugira uronke igitenge ciza biratugora. Rero nk'akamonotera leta ni yuko yodufasha kugira afi textile ishobora gukora ibintu vyiza dushoboye cane cane bikomeye kugira ngo abantu bashime ivyacu. Ikindi ni cuko ivyo dukoresha muri rassemblement biva hanze rero ugenda gusanga $1 riduze navyo nyene bica bizimba canke tukanabibura. Rero bashobora kudufasha ibintu tukabironka biva ngaha mu Burundi vyoba vyiza cane gose. Ego. Yes. Uno munsi hari umuntu avuga ati ndagiye kubagorera bino bintu. Hari uvuga ati peut-être kubera ko biboneka hake vyoba bizimvye. Uwo muntu wo mubwira iki ku bintu jana n'amabeyi akabeyi nikavuna. Oya muri innovation plus akabaye nikavuna kandi en plus twebwe dufise nakabirya. Yes, of course. Nibaza kare ikintu ciza kubana ko dukwirana kuri Marengo Media. Murabona ku masanamu ivyo basanzwe bakora byose. Hari n'ivyo batazanye ngaha. Murashobora kubarondera ku mbuga zabo nko bayivuze imbuga basanzwe bakoresha. Usanzwe nawe uzi kubiyungura bino bintu riyetse. Uyavuze ko produit mwifuza mutarayironka. Niki gikozwe? Mwoca muronka produit mwifuza. Ni giki gikozwe mwoca muronka produit mwifuza na karite na quantité mwifuza uvuga ati ikintu gikozwe twoca tunovuga ngo byo bari byishimo kuri twebwe. Ikintu gikozwe tworyoherwa cyane gose nuko afi textile yokora ibintu vyiza ibintu nyene nawe uravye nk'igitenge ukavuga ati iki gitenge vraiment ni ciza kiraryoshe covamwo agasakoshi keza canke agasandale keza. Ni bintu karite bakunzi n'amabeyi ariko nga aya n'amahereni. Ego cyane. Ni sawa tubashimira arakajambo mwobwira ko badukurikirana. Akajambo kambere no babwira nako gupartager ino video kugira ngo ibikorwa byacu bishoye kumenyekana gushira ko ama like mwashane cyane no gushira ko ama commentaire kugira ngo dushobore kumenya yuko muri ko muradukurikirana. Ego sawa sawa.